Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. I Bujumbura, umwigisha wo kuri lycée municipale Gihosha yaraye ariwe amenyo ku rutoki n'umunyeshure yariko akora ikibazo. Ngo uwo mwigisha yariko agerageza kwaka uwo munyeshure ibipapuro yariko yibirako ibibazo. Bikaba vyabaye kuri uyu wa kane igenekerezo ya 17 Ruheshi. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 18 Ruheshi umwaka wa 2021, urongoye umugambwe UPD Zigamibanga Abdul Kasim yashikirije ko banezerewe n'ivyo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze kurangura muri uyu mwaka uheze ari ku butegetsi. Ngo mu vyo bashima harimwo kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe no kuja inama n'ingingo n'abarongoye imigambwe, ngo ariko ngo harakwiye gushigwa inguvu mu bijanye no kugwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo y'igihugu hamwe no gutsimbataza intwaro ibereye. Umuririmbyi wa gospel Appel Nibigira yarasanzwe azwi ku izina rya Giterolax akiririmba indirimbo z'isi, yaronkejwe amafaranga umuriyoni w'amarundi nk'ikimenyetso c'uko atanguye gukorana n'ikigo Amashimwe Voice. Kuri uyu wa gatanu mu nyubakwa za Royal Palace akaba ariho yashize urukumu ku masezerano y'imyaka 2 yo gukorana n'ico kigo. Abavyeyi biwe nabo baronkejwe agaseke mu gishingo cyo kubashimira ko bibarutse bakarera intumwa y'Imana. Nayo intumwa Apolline Habonimana yahawe igikombe n'agaseke nk'umwe ari mu batanguje umuziki wa gospel ngaha mu Burundi. Urongoye ikigo Amashimwe Voice Pasteur Leonard Rusanze canke Pasteur Junior yashikirije ko ico kigo kizofasha urwaruka ruririmba imiziki yo gutazira Imana mu bikorwa vy'imwemu, mu kwandika no gusohora indirimbo zabo no kubakorera ibiteramo. Victor Ndabaniwe arongoye urunani mpuzamasandika rw'abigisha Kosesona asigura ko abigisha mu ntara z'uburaruko bakenguruka intambwe bateye ko mu kuronswa ingurane canke kubakirwa uburaro. Izo ngurane zimaze guhabwa abigisha ku bice birenga 65%, ariko kandi asaba ko hovanwaho ubusumbasumbane mu mishahara kandi ko abakozi bose ngo banganya impamyabumenyi bagahembwa kumwe. Umwigeme w'umunyamwema w'imyaka 25 Harerimana Claudine yarahatswe kwicwa n'abagizi ba nabi bamusanze aho aryamye mu gicugu co ku munsi wa gatatu baramutemagura. Aho ni muri zone Masaka. Ubu uwo mwigeme akaba agwariye ku ivuriro ritoya rya Ruzo muri komine Giteranyi ni mu ntara ya Muyinga. Amatohoza akaba yatangwe kugira abakoze ubwo bubisha bamenyekane. Mu ntara ya Mwaro, Antenne Nzisabira ajeje gutanga ibinyobwa vy'ishirahamwe Brarudi yafatanywe amakarato 528 yari yaranyegeje aho ni muri komine Kayokwe. Yaciriwe umuriyoni w'amafaranga y'amarundi na mande azoriha no kuvuga sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro yamuciriye 500,000. Komine Nyabihanga yategerezwa kuronswa ibinyobwa imuca 300,000, nayo komine Kayokwe yanyegejemwo ivyo binyobwa yamuciye hadawe y'amafaranga 200,000. Inyuma yishigwaho y'ingingo yo kubuza imisi mikuru irangiza umwaka w'ishure abanyeshure bo myaka iheza amashure bo mu mashure muri komine Ndava aho ni mu ntara ya Mwaro baridoga ko babujijwe gukora iyo misi mikuru. Nyabunango iyo ngingo ifata abagira pikinike canke abakizwa abari mu mihari katolika basezerana mu mpera z'umwaka.
n'abigisha na bamwe mu bayobozi basigura ko iyo tegeko barihawe n'umuyobozi ajejwe indero muri komine Ndava ngo kubera ko iminsi mikuru ituma abanyeshure basamara cane bakananirwa mu bibazo vya leta. Urongoye indero muri iyo komine Arone Nshimirimana avuga ko batahuye nabi ingingo ivuga ko abanyeshure bemerewe gukora iyo minsi mikuru ariko inyuma y'ibibazo vyose birangiza umwaka. Ngo iryo tegeko ryavuye mu buyobozi bujejwe indero mu ntara. Ariko ngo nubwo biruko abigisha n'abayobozi ngo nta canditse bigeze baronswa cerekana ko iyo ngingo yafashwe. Mu ntara ya Bubanza, koperative RMC Rugazi Mining Company niyo yafashije imiryango 100 ku mutumba wa Kibuye muri komine Rugazi mu kubarihira umwe ibihumbi 35 yo kwivuza no kuvuzanya umwaka wose w'2022. Bikaba vyabaye mu mugambi bihaye gufasha imiryango y'abantu aho nikora igizwe n'abatwa, abapfakazi n'abapfakare hamwe n'abagendana ubumuga buboneka. Umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Bubanza ajejwe imibano n'imico akaba yarashimiye iryo koperative kuri iyo mfashanyo, akaba yahamagariye n'abahawe iyo ntererano kuza baraziganya nabo kugira umwaka uzokurikira nabo bashobore kwivuza ku buryo bwabo. Muri komine Rugazi naho koperative Duteza Imbere Ikigori imaze kwegeranya itoni 1.5 y'ibigori. Mwiyo koperative ngo bafise abanywanyi 125 kandi abashikana umwimbu wabo muri iyo koperative baronswa inyigisho bakabikirwa umwimbu bakanawukingira. Kandi ngo buca batandukira ibiharage navyo. Abanyagihugu bo muri komine Bukirasazi aho ni mu ntara ya Gitega bafatikanije n'igipolisi bishe imbwa 15 bivugwa ko zigwaye ibisazi inyuma yaho zimaze kurya abantu bo muri iyo komine co kimwe no muri komine ya Buraza. Ariko kubwa Innocent Banigwa n'inzigo umuhinga mu bidukikije n'ihindagurika ry'ibihe ashikiriza ko kwica izo mbwa zafashwe n'indwara y'ibisazi atari uwo muti ahubwo ngo zovugwa zigakira, kubera ko indwara y'ibisazi bifata imbwa ngo ishobora kuba iyindi ndwara ku bindi bitungwa canke ibikoko. Agasigura ati kubera iki ngo abantu bafise ubumuga bwo mu mutwe badahigwa ngo bace bicwa, ngo ubuzima n'ubuzima. Rero ngo Barundi bakwiye kwiga gukinga aho gufata ingingo amazi yamaze kurenga inkombe. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese kudutega yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.